gute ni gute muto? Emisani. Maze neza. Kazura karembeje? Asha karembeje. Ngiki gitondo kwe. Yo ego. Ubu turi hafi saa 3 ariko amaze kugashikako. Asha ubwo hanje nshikabwo no masizere n'iminota. Sizere amaze gushinga hanye. Mba natanguye akazi. Mba nagatanguye kweri nka. Bisagara ngo nta kwicara. Yo reka. Ego amatoshobora kwicarana ngaho ugira tuganire ndibaza. Okay. Kani hagatebe ntume kari bere kandakiye uri ku kazi. Ego. Shira ha. Ivyuma ariko binakomeye none harimo ibiki. Biraremereye sana. Harimo ibiki none. Harimo amabire dukoresha aribyo by'ibinyene. Go. Nange ni star kugira ngo kandi rero neza rero. Yego. Ni sawa rero. Ni sawa. Yes. Merci beaucoup bakunzi ba channel Kidondi munsi ziko n'umuntu adasanzwe akora akazi kiwe kamaboko. Ubona ko ari akazi karimo ingufu zidasanzwe. Genda guhitaje twese kuganira ni musore nimba ari umusore nimba ari umupapa turaza kwimenya hano on. Karibu sana rero nawe. Ni sawa no kuri meze neza. Hari umuntu wese arabona bino bintu uri kurakora. Umuntu kwanza banza amenye kwanza. Aka kazi kwanza bakita gute muri rusange? Akazi nakazi k'ivyuma bijya bya makorokoro bimwe byaheze. Bijya byaheze nyene dushora hari muri musumba cyangwa agahingwa muri rya fera beto. Burya ngaha anya wewe uri yaranzuka ukabiminagura. Ndabishora hariya muri musumba. Cyasubira ku mashini z'ibisyazi kazi bisohoka za fera tutiyabo bakisha. Burya ajya amafera beto ava muri bivyuma byashaje byigeze kubaho binyene. Ndabona ngaho urafite na depo. Ndabona ko naho nyari ibintu byinshi harimo amakinga manitse, harimo amabateri, harimo amamare, iminzane, harimo ivyuma byinshi bitandukanye. Harimo ivyuma byinshi bitandukanye. Aho urabona amabateri gusa amabateri niko ntiba yahingurira ino. Amabateri byo nta bateri bahingurira ngaha mu Burundi. Oya baca bayajana hanze asubira hanje. Kugira ngo bashobore gushizaho nimbara amagaze muri biki. Okay. Izbo dutangura rero ku mazina kwanza bakwita gute? Je banyitwa Mudende Ildefonse. Mudende Ildefonse. Mudende buya sizina ry'umuryango. Izina ry'umuryango ego. Ni izina ry'umuryango. Ukivukiye hehe? Navukiye mu Yinga. Hajahe muri komine Mwakiro. Ego. Yes, Ildefonse muri komine Mwakiro mu ntara ya Muyinga. Dutangure kwanza. Wakuze kwanza uri umusore meze gute kwanza wewe? Je uko nakuze nyene kwanza nkiri umwana muto nkitangura mvuga ati nkuko nakuze nabuze naza ku ishure. Ariko ishure sinaribandanije ryarangoye cyane. Imaze kungora cyane na Tanzania. Kandi abantu bahari Yinga burya bakunda kujya Tanzania cyane. Baje Tanzania. Yes. Nagiye Tanzania ndakoresha ishurukanye n'ingufu nyinshi Tanzania. Ahantu bita gute? Tanzania hari ahantu hari abiti Bugarama. Nagiye ni Rurenge. Hose naragiye n'ingara je nagezeyo n'ingara. Aho rusimye kingara? Aho nari mfite nk'imyaka nka 16 17. Wari ukiri muto kandi? Nari nkiri muto cyane. Maze kuvayo. Wavuyeyo bigenze gute? Urugendo rwari muri Tanzania rwari rumeze gute kwanza kugira ngo cyumve cyo gena muri Tanzania cyagenze gute? Cyumve cyo muri Tanzania. Je maze kubona ishure byase. Je mbasha shaka kwicara muhira. Maze kuba nto kwicara muhira ndabishoboye nce mvuga ati reka ndabe ko nange nogirane. Nogenda kugerera ndeko ukinze ndarondera ndagenda Tanzania ndakora imisi namazeyo rero hacaza imisako y'abarundi haza imisako y'abarundi rero baje hari habaye imisako nta murundi ashobora kuba hari adafikuza ibyangombwa nawe nta byangombwa rufi oya nta byangombwa nari mfise naciye rero mvayo maze kuvayo ndaza ndeze mu Burundi barambaza abavyeyi kuje tego je na jeti bimeze uko nuko nabwiye byambayeko hama nyenda shwani cyane ndamana nkamezi nka 3 cyamba mata nzi Bururi ndi Bururi Matana ayi Matana nakoze umwaka n'amezi 6 waryo kuragira inka cyane oya sinaragiye inka maze kugendayo naciye sanga naciye nshikira ku kazi karaho kuko ndagenda kurima uje Matana bararima cyane umuhungu batera ibijumba yego nateye ibijumba sana nyene ndavayo ujya mvuyeyo ndagenda muhira ngiye muhira ndamanje ndapumujika kwanza numva mengo byo guma nkora nkatanye ngo ndiko ndabibona mu numva mengo bira yari ntica ntiki mbona mengo birangoye cyane hama rero maze guturiya canda
ndavayo nca umujamara wo ku Musenyi hari Bubanza antuma ko ngende ndamusangeyo ca ndava muhira ca ndaza burya nca ni Bubanza Bubanza ndakora ku Musenyi urava kandi Muyinga urajuba Bubanza hari ku Musenyi ca ndakubita imyaka 2 imyaka 2 ndakubita ariko urakura ari hafi y'imyaka 20 na nayiko ndakura burya ca ndavayo ca ndakora Gardinor ndakora Gardinor mvuyeyo nshika muri restaurant ndakora aho warushe mu gisagara ariko ramaze gukora ivanye nange n'ubumenyi naguma mfite ubumenyi mu mutwe taje mu boss arambwira ati wari umuhungu kumena mengo ukora muri restaurant bya yepe je ndakujane mu ntuze mwishoye rya association ntuze rya biga ryo guteka turantwara muri association ndagenda ngiye aho baranye ndiga guteka ndavaho namenye ndavayo burya mvuye guteka kwa urabona bajyantu biga guteka bamaze kumenya guma mu rupangu kwa bajya boss nabo barondera akazi burya guma mu rupangu baguma uvayo baguha urumva ari nka boss aze kurondera umukozi haje muri association baca bavuga ati twamufi cagurungika ko nkaje nk'umujewe nkinje nk'amakosa no wombonako je ntumbwira ucubwira bari byashira hamwe byandungika ndabona ati rero bino bintu je naho nomandi ngaha turabakozi benshi nta kunzoronka akazi je reka nsabe konje mugose nzosubirayo muri ico gihe kwanza uvuga ko mwese muri ahantu hamwe mugasohoka uko bagwamagaye muri ico kiringo barabahemba none muri ico gihe mwe murajya mugomba nko gutaha barabaha amahera mutahako urugendo ari nk'impuzu keneye barabaha amahera bakabagura impuzu bamba dufate nta kintu batabafasha ariko mumenye ariko nta babafasha mumaze kugenda bamaze kubatwara mugakora akazi baba barondereye kubera amahera tudarashikira iwabo uko imushara gusa barabwateye amahera naya nizo turakora ukwezi gusa amahera kweri mamwe afatanye wowe bayaguha kwiye hamara umaze kugenda ndabatije ibintu ntavyo nashobora kuguma ahantu ntari ko ndaronkandira amahera nsavye konja nce ntahace nigomera muhira ucushwe kandi Muyinga gumye muhira igizirigira kane utashe kandi uvuga mu kubutsa burya rero ngarutse naciye nza cyashikira mu kabare Bujumbura ka Bujumbura nyene aho umuntu uze kujya 5 mu Kamenge kujya 5 mu Kamenge aho mu Kamenge kujya 5 mpande kujya 5 ahantu harakabare hajya hahora akabare ubu hari ntuze fangasi okay habona haje hagiye twara hajya jeje ahantu hari garage ahantu bakora amamoto ndahabona hajya rero jana nakoreye ikiringo c'amezi 9 hajya rero akabare harakabare hajya fangasi baraza shabasha fangasi tugenda kujya 4 habona havuye ujya kana nakabarega hari nk'uko yego ndahabona kajya no nakoreye ngenda hakoze kuna yangi inyama ndabibona yuko mengo nabyo nta mahirwe niko ndabironka cyanda hava cyanda mu Kanyosha kaje nawe ndayanga inyama cha umuntu aza kuntora antwara muri company yo gukora omo Gihanga cyanda muri company yawo yo gukora omo amasabune arigisha gukora amasabune nyene turabijyanye genda nabimenye no boss anyizera nyene ebana ugira mu boss maze gukora ivyo bintu machine zimaze gusha acagenda nayiro bikampala kugura yindi machine ko ni cyatera bacamwugarirayo bamwugariyeyo acha telefone tugati umukozi wese ari ngaho narabagende yihigira kandi kazi Jesse niko nazavuga ngenda vuga ati ebana mayaduhemba twese yaduhembye yarabahembye yego ko yaduhembye hasigaye abantu ntuze nyine abasiti nyine bari babirari turagenda nyine gushakisha ubundi butsi Jenta vuga ati nta bindi dufanga n'imse dukesha cyane ugwa mu butike dufanga mu gona n'imse dukeye butike natanga kuri sisi hariya amukamengo duze nko kuduganye buyengero habona na kukaburimbo kushishira kuri pancarte okay hajya butike ndayikora amezi 3 Hozu kwezi kume mbona mengo ngoma mpomba nacenda hava tanu ya vasi ndama tenda kugicenda nga kugicenda nyene nga mukamenge harantu kugicenda no hano ntuzeye hano hari na station uvuye no kuri terminus urabona ko azana agenda ndakora maze gukora ncamvuga ati reka nziracanga n'ibintu by'ibiraya cyangenda ndankura ibiraya mu Kayanza ndabizana ngaho nyene kugicenda Bugi biraya navyo rero bira ndabona ebana harageze igihe biraya birampombera canza mu by'ibitoke navyo cyangwa muri komesa y'ibitoke Butike ndayiheba ndavyose ndayihombesha ninga kugenda nkuri ibitoke mu Kanza bidana mu Kamenga ndayifurunje ibitoke ndanafunje ibitoke haragera igihe naho nyenda ndabona yuko mengo inyungu ntiza neza aca baro mukuru wanje nawe ari mu kinama akora muri kano kazi cyangwa ati ro muhungu tuwera buve hiye mubwo buzuri kurakora uze dandaza ivyuma dutrondera ivyuma naye cyandavamwe akazi niko ndakora
kinaganya ndamusanga nawe hari condera ivyuma uyu munzani nawubona twara kutugurira twaba vyavyuma mwisi turabibona birya nakusaranze imyaka iyi ibiri je mvuga wa mama babona ryagenda vyavyuma mwisi irya kinga ntubona aho narima nicariya irya ryarakoze akazi rijya niryo nakoze ngo mandarira nkaraba mvuga ati amahaya yave kuri irya kinga ngendere bacuri manika rero je nkubu hiryo visi iryo nkubu nabandi mu gatumba ko ndarondera Fise nk'indose nk'ibijana n'abandi nacanza nyene haragera igihe nyene ndavuga ati bana ndabona ko ndiko ndaronka udufaranga nyene dukeya amanye two dufaranga maze guturonka bana hanyuma nyene ca ndavuga ati reka yo catsinga yerereka sinze rino rigara ubu ndabona ko ari sawa tangora hanye niho watanguriye kuva natanguriye ngaha ariko ntibari bwahubake hano ino pasara yose ubona ntiyari bwo yari agaragara amaze guhubaka cyane ngenda hajya ubona babomoye hagenda naho hari kiosk nyene nakoramo nyene y'ivyuma ariko amaze kubomora ngaho cenda vayo canza ngaha mwizi nzu n'amabosi ko nyene twabanye neza ko rinda mupanye no bwa mbere aca mpeye inzu kugira numva niho nkorera umwegeje kumviriza numvize ko urumva ko ufise urugendo rurerure waciyemwo waragiye bitanze baragaruka uraje Bururi uragenda Bubanza urongera usubira kandi urataha muri go rugendo gose ukija muri Tanzania ni kiye kintu kwanza wize kwanza nk'umuntu w'umusore abwirizo gukora ikintu nize nkiva Tanzania nk'ibyo noba narize dufata nk'ibintu noba narize vyinshi dufata nk'ibyo noba ati nize Iko nahize vraiment ndagira impano yo guteka byo guteka navyize ndabimenya kandi vraiment nabona yuko mengo ndabona byo ndabona ko cyari mu ntuze yakuje nagiye haje n'abantu batanu turayigwa mu byo guteka jewe mbo wa mbere uwo mu boss nawe ndagenda mu bintu byo kwiga nyene bya company omo ndagenda ndiga twakoze 49 koze 49 mu boss nje yaragize sharokana n'umuntu mutona n'umuntu w'umwana imashini zitatura zose amenya ati imashini ngaha yameze nabi amenya ati imashini kirasi ya nabi bose ntabimenya ko ndabigira ndabimenya twatura abantu 12 kwiga imashini yo gushona bwa imashini yo gushona imifuko ya omo je nawe wa mbere bombe yose ni impano nagize nakuma Jeffs mu mutwe twigira hajya muri Savonoro twige gushona hajya muri Savonoro ngaha Savonoro hano bakora amasavonoro ngaha ari epfo we fashion iki okay again twige twamaze indiko zibiri nawe wa mbere nije navyo menye mu 16 bomba yo hatacaba n'ivyo bintu bya kono mu bose bamera hamugara hariya simba ndiko nakora nk'ubwo ibi ariko navyo nyene burya Imana ikorera ku kintu cayo birakabona bibaye uko hari igihe ntambwe ngeze ko temba ndashikako cyangwa hari igihe ushobora gusanga intambwe ubugize kibirenze iyo urigeze kuno munsi cyo gasanga ntayomba ndashikako byose birashika ariko umuntu yizerera mu vyiza yizerera mu vyiza yizerera mu vyiza kuko naho cyo gihe naho nahavuye kuko urumva uko waciye mu buzi ubona ko ari ubuzi bwiza kandi bwa undi busaba ubwenge ejo nk'igihe ushobora kuronka ahandi hantu ushobora kugatera imbere rimwe na rimwe ariko no munsi umuntu ageje kuraba umengo uri mu kazi gusaba ingufu nyinshi gose cyane ariko utabizi ntazi ibyo ndiko ndakora kaje mbona ko mfite akamaro ko nkaje nimba nicaye ndiko ndikora tuntu twanje haje nk'inyungu yiwange manamaze kuyibona kaje nawe ngati jogoma nk'akazi umpemba nk'ibihumbi 500 kwa je sinokwemera nukuri ko Imana sinokwemera akazi k'ibihumbi 500 je nako nokora ukwezi nako nokora no guma akazi kiwanje nyengoma nihondagurira nkuko nare ugakinganye nigira ugakinga polepole kare gakinga cyagakoresha none kare gakinga ako karakora rimwe na rimwe ndafise nakade kare ya munzu kagafuje nahorangira ko kajya nagahebye umusigaye ngira kuraka urumva bose guma bigenda cyo gituma ariko uravuga nkuko magenda polepole urumva ari gihe maje guma ivuga ati we gasaga mu minsi nabende mu bindi bintu bitandukanye bivanye n'urugendo wagize abantu bose waciye kandi ukabona ko wagiye uraca mu bintu gusaba ubwenge bwinshi baza ko gutera imbere uzoteguza gutera imbere wagiye ukora amakampani agiye atandukanye warakuze amawomo kandi n'umunsi nibaza ko ubwo bumenyi uracabufise ndabufise je ndazi gukora ni matera umundazi kuyikora zirya sabone nyene zose nta sone nimwe je ntazi gukora n'ikintu kirengeje no guteka urazi guteka neza bye ubunya umuntu yo guhakazi ko guteka hama guteka urazi by'umwanya wose hamugaheza guteka uco wigene mu zindi afere zawe agwemba 500 ntukora oya sinokora no kuri ku Imana sinokora noguma mwakazi kiwanje akazi raka bana kano kazi kumenga ugasaba ingufu shaka cyo tukinjiramo neza kubera ko murace yumva
gute uwo muntu atoheba ako kazi yanse ibihumbi 500 ni kihe kintu aka kazi umuntu atabona mugabo karimwo koko bana umuntu karabiraba wacenga hanya ntibijanye ngo sibyo hari ibintu byinshi hari amapasi yaheze hari amamoteri y'imodoka hari umva hari ibintu dutibagiye n'amabateri byose hari amabateri hari ibintu byinshi bitandukanye murashimva ati none aho hantu ahiza gakuramo mahera gute yo kubaho ngamo gisagara ca Bujumbura bigenda gute koko rero jewe akazi kiwanje je ndinze ntonda ngaha akakarangabulira akagabana n'umuryango ko ndafise n'umugore ngaha Bujumbura yego ndarya neza nta ngwane n'imwe mbere si ibi byonyene nakuyemo n'akandi akantu mvuga ati mubise nshobora kuba iwanje gusa nshobora kubaho mpanze nakuye agaparasera muri ibi nyene urumva imana igumigira ntigumihetagira mudakore akasino kavamwo nzoguma muri akazi mpaka urumva nshobora kumenya ivy'imana izompindura mu minsi igihe nshobora kuvuga ati ndabihebye ubwo hano bihaba ngo ndabiha abakozi bazabikora mugabo mvuga ati nzaza ndaba ukuntu bimeze kuba iyi kampuni bashaka kuyishinga nko ngaho ugashaka umukozi kuri kurokora nk'ibindi bintu ku ruhande bwo katuraba ati akazi kabimeze gute akazi kose we nubwo ngo birurusha akazi kose karafise intambamye nije ntambamye ahuye nazo muri kano kazi kawe kano kazi narahuye n'impambamye nyinshi cyane kazi komeye nubwo kano kazi n'ivyiceto yo mu Gasenyi gisheto ndarigize rero kwa kano kazi isheto dufata urundi ruganda nkuru ni uruga yes okay kwa ndarufise nagize ibibazo ndagura utwuma baraza ivyuma bimera nk'ibi biseka biraseka ndapfungwa ndaja no mugasho kubera bino vyuma nye dukora ariko naho nagiye mugasho hamanye nagenda bwana urubanza ndarucinda nayo ko takosa ryanje ko naguze nabo naguriye barahaye gusa naguriye abana naguriye abagabo nyene hama ndava mwaho gasho hama ndabandanya ibinyengo mankora nada simve ngo nuko nagiye mugasho kuri bino bintu sinobiheba oya nagumye ndabikora ko nivyo nkora ko ndabivye nandira sono ntandi hano numva nta bindi je numva meno mva no shaka ubu nivyo bintu wumva ko ari byo vyiwawe ego nivyo vyiwanje hari ikindi kintu mva mu mutwe coza nokora co mparasiyo tari nkiki ego umuneka yabira nkukunya abone ngo nakazi gato gato ngo ni bwabuzi buto ego ariko umuntu wese abafise vision yiwe abafise hangiro abafise hana cyangwa gushika nkawe we ihangiro ryawe ni riherera ihangiro rye wanje mvuga ati nashaka gushikako kwa byo umuntu yiyumvira sivyo siko bice bigenda ariko je hangiro yiwanje genda ibona muri akazi kiwanje karisa kandi meze neza ushaka gushika he koko kubandanya ukora gute kumbure nabwiye umengo nibisanzwe umuntu karabira nkuko uyu ariko umuntu ashobora kwagura ikintu n'umuntu akibonye akabona ko ari ikintu kinini nyaho okay ni kuvuga jangiro yiwanje shobora kuba ngeze ko ndebye bidahindutse waje ibintu ashaka guhinduka nkayo uri kwaronka no munsi ibyo birashika ariko bidahindutse ndashaka kuguma nagura ahubwo nk'ibindi nkaguma nagura nkatanga n'ubundi buzi nkahana abandi abantu abatimba ari umuhashomere nkamushira kandi nkaronka nako ntabaho kuko nange nshaka kuvuga ati nange nabayeho nakaronka kuna zaronka nkarasiyo kandi mvuye ukazi muri akanyeye kandi afunguye kubera ibinyene nakazi gasaba inguvu nyinshi ni inguvu vraiment umuntu wari wese ashobora gukora kano kazi oya soro wese kubera ibi bisaba ubwange kandi byo ndakuvyiga ni baravyiga uramanza ukavyuka bimenya kuko ubona nk'ibi ibi bayitwe hadi iyiroye ni hadi reyi ku kilo ibihumbi 600 ikiro kwa tugiye mu ntango birabona birunze hariya icyo tubigura igicindwe 270 kilo ni vyuma ariko bisanzwe ibyo bisanzwe bigugwa amabati okay ibyo nyene vy'amayarara twatugenda rero ku bintu by'intuzeya vy'amantuze vy'amabiza mabiza niyo yaya ariko kandi zirazimvye nizo zizi nyene bana nkizi arizo niko nakongo arizo niko ndamena gwandonderamwe mu bino bintu by'ivyuma ndabitandukanye ubwa mbere baraduhenda amabiza wasanga ikiro kera tukiri bato asanga abana barondera ivyuma fate nk'abo wonye ugasanga nk'ikiro kugidanaza 1000 ariko ubu ni 600 ni kuvuga ubu haro ni kuba bigenda bitandukanye amabeni kwa kuntu byo kuvyiga bona nkuru ndiko ndahondera ko nkuru uru ni bumba kandi ko turabimenya kubaza kari icuma kandi atari icuma ni bumba utabizi rero gutuma bisaba kwiga ukaza ngo ni icuma ugiye kubigura iki gigurwa amahera 600
amajana urumva kiguze mu vyuma usaguze ibumba icuga curigura ukira amajana 1700 kandi igwa amajana 3 ko ubuhomvye bazi umuntu aguhaye ibiro 10 aguhaye ibiro 10 ngo ni 10 iri nibumba ko hari amanyagurika urigize iravunguka iri nibumba manza gushaka kumanda kuvyiga utandukanye ibumba n'icuma utandukanya ibiza kugira uzomenye ko ziri mu vyuma uzozicangura uzikore mu vyuma vyuma bisere kwa vyonyene yego numva nkiyi ni hard kilo n'ibihumbi 6 iza kuri soft izi ni soft ari abena y'amasafura amarimyumi sawa kilo n'ibihumbi 7 numva umushahara unanga kubitandukanya ugenda bikuramo okay tugenda mwidi John ari bwa John ariko kakana ndagakura yaka akana gakora kilo n'ibihumbi 15 Meyo kurumba fise byinshi wowe wabiranguye gute rero nawe jewe nkungaho candangura 13 cyo cankora ko 2 tugenda no kuri ibi navyo hari ibindi bintu nakwereka vyiruje zaruje zigaruje gusa no nizikeye hari nyinshi ziri mu nzu benizi yego kuri 27 nico gituma wavuze yuko utova muri kano kazi nshaka kubivamo usariri hari ibiri mu iguna biri mu nzu nivyo vyibinyene rumba ariko rero biraheze bigasohoka ningoga buryo ahubwo birasohoka ningoga gose gohe cyane kwazirya amabateri ikiro kigeze kuri 205 n'amurangura muge mugeze ara mugiye kurigurisha tugusha 3 amatera 5 ku kilo niyo wunguka yego birumvikana yuko umwe mu basore novuga ko amaze kuronka umwuga we avuga ati jewe bino bintu ushobora kubivamo ahubwo ni binyabumba kwaguriramo nubwo makazi kameze gute sishobora guheba kano mwuga wanje sishobora kubera kano kazi rero no musi mu gisagara dusaba ugaruka gwinshi usanga bibereye mu bintazi cyangwa mu bindi bintu ni kiye kintu ushobora guhanura kumbura umuntu wese akadukikana muno mwe uvuga gwarukano hanura rimwe mu bindi bintu bakora byo batazi bajya abantu bana babasuma ibiki kano kazi ashaka no kudakoze no muri company je nkubu ndavisa bona rugice mu isite batandatu bagiye kusatira ako ziminzani babandi muhoragana baravuga byavyuma bajya none baca bazana ngaduka bagurira nabari babafise kuntu baguze kandi kujya kuguma bayarose ciki no bwajya kurujya gwarukana babona bintu bikamengo mengo bisa inguvu nyinshi mengo byasuzugurika cyane mengo byasuzugurika ariko akazi kose nabajya cyori yararana ko atora ibikopo bavyikorera ugiye kwa muracu mengo nta kazi arimo kandi no kazi kiwa arakantu hanugiye unamana kazi hanugiye umana kazi guma yoga buri umwe cyo kwanga kwava mwabijya bivanye n'inyungu abonamwe wewe kwashovuga ati nimba Genesis 10 ku mocha nkaca 5 ndaza kujya je menya kunza kujya kandi ndayipanze nta muntu nkono hangiruku ejo nimba ntunze umuryango menya ko umuryango ujya kandi yakoze muri bihe bikakazi abantu babona mengo barasuzugura kandi ejo uzomubona avuye ikindi kintu utazi tangazo ko nkaje nkitangura kano kazi nhereye kurya munda ni genda sanda uwo nahereye ko sanda genda vuga byavyuma mwibarabara ariko abantu benshi jewe nkubu haro nk'abantu benshi bambona akanyumvira ko nk'abantu banakwe nk'amafaranga kana kurugero nubangezeko bazi nk'ukuntu banatanguye nyerera genda bironda genda vuga byavyuma zabati turagura genda vuga n'umunzani akagonira ariko bambonye baguma biyumva ati wanye byane wagumukona bigenye ati je n'ubu nivyo ndimwo Bwakana ko ubuzima bwahindutse. Umusore amaze kugura moto, uno musore afise akabanza, umusore kwimvira kubaka. Uno munsi urana ko hari handi hantu umaze kugera kumbure kurundi rugezo rero. Ndafise n'indi sheto nyene yo ruguru mu Gasenyi nyene naryo nyene nkiri giwani, nkiri nyene. Aho igituma tuva muri kano kazi. Nataka igituma tuva muri kano kazi rero. Ego dusoze ingango cyubacu rero, umuntu wese akadukikana kumbure mu mwanya, ari umuhungu, ari umugabo, ari umumama, ari umukobwa, ikintu ushobora kumuhanurira kumbure ugwaruka. Cyo nabahanura gwaruka. Nyabona ntibaze baragaya akazi kose abona. Ngo kajya akazi kabi niko kaguha keza. Yego. Kuko kajya ko uzobona kumengo ntuzobone ngo uzoronka akazi urinze ugumengo usa neza. Emero se nabi nkuko kwiwanje nyene uku. Habana basa nabi gusumba jewe kandi bagiye gukora. Bamaze gushibuka barabo batuye nk'umuntu nkuko ata muntu arashika nk'umuntu wose kavuye mu siteo murabaje. Aje nk'ivyuma avuye kurondera. Uvuga ati nakavuye kurondera no muntu aronka rasiyo gute. Ashaka gukora basanga 10 cyangwa 20. Umva abayose yo kujya nayo nkuko ziweza kare nkana habaye mu agapanga inzo cyangwa umuryango ufise akabugaburi cyane no himiriza bose babona yuko bino bituko turakora mengo subuzi
urwarukano bwati ni muze nyabana ntimurabe ngo kuko abana benshi ubu ntugaye akazi abantu benshi bitwaza ngo barize amashure je hari abantu banambwiye ati rero je ndafise abagenzi benshi maze gushira mu buzima muri bene ubu kandi benshi cyane nyene ariko nkabona amambwiye ati nyabona ntaye ngo warize amashure turabona amashure ubu turayiga ariko manza kuraba arimaze amashure manza ugenda wiga n'umwuga none gashaka leta yitogwa akazi gutabona yuko wamaze amashure wicara mu atakintu uri kurakora kurama ko mufuko manza ukore hagizogwa akazi yisunze bijyo uri kurakora bijyo uri kurakora vuga turi umuntu yarize amashure kandi turabona mu byo yize ntiyavyicaranye mu mutego bimupfane kuba bandarize n'ibindi bizotuma babona bakwizera ngo nakandi kazi gasumba kuri kurakora banye no kuntu uri kurakora bishuze y'amashure yawe nibaze bakwewe n'ibizinyene by'iwacu no turakora yabugaye ngo nubuzi bubi ari geheje budosanga batanguye nabi ejo usange bari ahantu hiza nko kwanjije nkombona ko natanguye agatana nkaho ngeze yo kwiyumvira ati mbego no muntu ageze ngaha gute yego reka ndagushimire cyane rero yego asante sana murakoze cyane reka ndashimire cyane bose biganiro kuva ku ntango kuherezo ko tushoboye kwiga byinshi biciye kuri mugenzi wacu hano onya arabaza ko mwabonye ingene yatanguye ingene n'uno munsi ahageze turumva yuko nubwo mwakati cy'umba 500 ntashobora kuhakora vomye abandanye kano kazi kiwe reka ndagushimire cyane gose barabikindiganiro cyacu no kusabwa like na share ndetse na commentaire asante sana